Okay, ndabahaye mwiwe caye mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye twongera kubaha akaze kwikana ibiganiro byacu vya misi yose hano kuri Vika Sava Official. Ningaha tubashikiriza ibiganiro bitandukanye bijanye n'uburimyi burishikana kw'iterambere bagenzi. Ningaha rero tuguma tubashikiriza ibiganiro c'akataraboneka, ikiganiro mutari bwumve kijanye n'ingene tugwiza imbuto y'imyumbati. Ubu n'ubuhinga bushasha rero tugomba kubereka ingene dushobora kugwiza imbuto y'imyumbati kugira ngo tuyigwize tuyitere kandi bitatugoye. Nongera gushimira abantu mwese mwagize subscribe canke sabone bivanye telefone yanyu ibereka mukongera mukadukurikirana misi yose ibiganiro vyacu mukabisangiza inshuti n'abagenzi hirya no hino kugira ngo bashishikare gushika kw'iterambere rirama. Naha rero ngiye kubashikiriza ikiganiro kijanye n'ingene mushobora kugwiza imbuto y'imyumbati kugira ngo hageze mw'irima ntibagore. Murabona ngaha murabona ibitegwa bivanye n'ingene muvyita, haraho bavyita ibitegwa canke ibikoti, ni kuvuga ngo ni birya biti duhimbura ku myumbati. Hajya turiko turasoroma tukaduhimbura imyumbati tugakurako birya bitegwa kugira ngo tubitere ahandi. Rero nagoma mbaye ndabasigurire icatumye nshobora kugira gute kugwiza bino bitegwa mu buryo bwa kijambere canke mu buryo abantu batarashobora kumenya neza. Ni kuvuga ngo iyo habonetse ingorane tuca twiga ingene iyo ngorane dushobora abagenzi kugira gute kuyikura mu nzira. Ni kuvuga igihe cyose umuntu yigira ku ngorane kandi rimwe na rimwe ingorane iyo zitorewe umuti zivamwo igisubizo cyangwa zikavamwo inyungu. Reka mbaye bereke bino bitegwa ingene bimeze ngaha ayi. Ubona bino bitegwa tubikuye ku myumbati twasoromye. Murabibona ngaha twabikuye ku myumbati twasoromye ngaha ayi. Urabona ingene bimeze. Bimeze neza cyane, ubu n'ubwoko bwiza bushobora gutanga imyumbati minini cyane kandi bikomeye, na cyane ku bantu bakora ibijanye n'ubuswage canke ububamo bivanye n'ingene mu vyita hirya no hino. Ni ukuvuga ngo imyumbati myiza cyane ishobora gukora ububamo bwiza cyane ku bantu bafungura ubuswage n'ubuswage bwiza cyane, ubutsima bw'imyumbati bwiza cyane bumeze neza. Rero nagoma ndababwire ingene dushobora kugira gute, ingene dushobora kugwiza bino bitegwa. Nako ndababwira rero ingene ingorane nabonye. Ni kuvuga ngaha cyane mu kiyaya c'Imbo. Mu kiyaya c'Imbo rimwe na rimwe turasoroma imyumbati turandura. Ni kuvuga ngo tukayisoroma turandura mu gihe cyo mu kumunani, mu gihe cyo muri aya mezi nyene tukayisoroma turandura. Ibitegwa tukabita hejuru, hanyuma rero tumaze kubita hejuru bigaca vyuma. Inyuma y'amezi 2 gusa mu kwezi kw'icenda canke kw'icumi, mu ntango zo kw'icumi tuba twatanguye kubikenera. Mwumve rero ingene abandi bataramenya buno buhinga ingene babikora. Baca bafata vya bitegwa bagaca babirandura, bagaca bita hejuru, ibitegwa bikuma, bagaca bagenda kubisenya, bagaca babicana inkwi canke bakabigira imbago. Hadaheze amezi 2 yonye, haheze amezi 2 canke ukwezi kumwe n'igice gusa, vya bitegwa imvura iguye catanga kubikenera. Murabona uno muganda mubona ngaha ayi canke no mukama, uno mukama mubona ngaha ayi muzoba mumpinyuza abarimyi aha mu kwezi kw'icumi mu ntango, uwo mukama uzobugwa nk'ibihumbi hagati ya 10 na 15. Ariko mwibuke yuko abarimyi kenshi ngaha nkunda kubibona bakunda guca babirandura bigaca vyuma. Ariko twegere rero twatoye ubuhinga bushasha abantu batari bazi butamenyerewe bw'ingene dushobora kugira gute kubizigama canke kubibika tukabigwiza mu gihe imvura itaratasura. Mwabonye rero ngaha ndabikuye mu murima, hariko imyumbati myiza cyane, imyumbati mininiya cyane, aho nandi ndabikuye mu murima. Jewe rero naciye mvuga ati mu kwezi kw'icumi, murabona buye turi mu kwezi
turi mu ntango z'ukwezi k'umunani, tugiye kwinjira mu kwezi k'umunani, turi mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Ni ukuvuga mu kwezi kw'icumi ibiza bitanguye kuronderwa tubigura amafaranga. Ndavuga nti rero ngaha jewe rero ntegeza kugira gute kwereka abarimyi ingene mushobora kubibika na nyaburya muri ukwezi kw'indwi canke k'umunani tuba turiko turabirandura tubita hejuru. Rero jewe natanze akarorero kugira ngo ndoshirize kwereka abarimyi ingene mushobora kubibika. Ni ngaha rero ndiko ndabereka ingene mushobora kubibika namwe, kandi iyi video nimba uyibonye nagomba ndababwire muyisangize abarimyi bose hirya no hino, cyane cyane abarimyi b'imyumbati, kugira ngo babone ingene bashobora kubika ibitekwa, kuko iyo imvura iguye tuba tubirondera tukabibura, rimwe na rimwe tugakerereza tukabura nyene iyo tubikura, kuko usanga bizimvye cyane. Rero ngo ubuhinga bushasha ndaberetse bw'ingene mushobora kugira gute, ingene mushobora kubibika. Rero ahaye ndabikuye mu murima, neje kubikura mu murima nabiciye ndasoroma imyumbati ica ndabizana ngaha ahaye muhira. Navyiyegereje kubera ndabishize hariya mu murima hariho ibitungwa, hari abantu bakorera ibitungwa. Nzogaruka gukora ikiganiro ku bantu bakorera ibitungwa, kandi hari iteko rivuga yuko ibitungwa biguma vyuganiye ahantu. Rero icoye nzobigarukako. Rero ndabigunje hariya mu murima hari ibitungwa bitembera, bica bigira gute, niyo ngiye kubivomererayo bica biza bigaharagura canke bikabirya. Reka ndabereke, bigasanga intungwa zagiye ziraharura utuye zinyaza dukura kuzinyaza ziraturya. Aha rero umenye yuko ari amaso y'imyumbati. Mu mavideo nagenda atanga nagenda abereka ingene ayayi ari yanaga bivanye n'ingene wagiteye. Rero intungwa zikuye ko tuno tuntu zikagira zikagiharura igiterwa cya cuma ntigisubira kunaga neza. Naje gitema rero navyiyegereje nabizanye muhira kugira ngo nzoze ndabisuka k'amazi. Aha rero ndabisuka k'amazi, ndasuka k'amazi kugira ngo bigende neza. Reka ndabereke ingene tubigenza. Kuvuga ngo murabona ngaha nabizanye nimba ikinogo, ninje ikinogo canshirayo wa mukama wanje. Rero cangiye ndagira gute, cangiye ndavomera gutya, ndavomera amazi. Nzobereka urukurikirane rw'ingene bizoba bimeze. Ndavomera kugira ngo ntivyume, kuko haba hari izuba ryinshi cyane. Ndavomera gutya kugira ngo ntivyume. Aha rero nza ndavomera kumwe nabereka, nza ndavomera igiti c'ivoka kugira ngo ntigishobore kuma. Aha rero nukuvuga ngo rero tazo turabivomera, kuvuga ngo bivomere igihe imisi yose, bivomera mu gatondo no ku mugoroba nka kabiri mu ndwi. Ufashe kabiri mu ndwi, imisi ibiri mu ndwi havoma mu gatondo no ku mugoroba hasoka amazi. Aha bica biza biragira gute, bica bigumana itoto kugira ngo ntivyume. Rero navyegereje ngaha kugira ngo nzo ndabivomera biri hafi, kandi nonga ndabikingira ibitungwa ntibizogire gute, ntibizovyonone. Ko ndabivomera hariya haye nkajana y'amazi, utusanga ibitungwa bivyononye ngo sanga nkaba mpomvye. Mumenye ko n'amazi mu gihe cyo muci na cyane cyane ngaho iwacu mu kiyaya c'Imbo usanga amazi ari ikintu gitoroshe. Rero ngahaye nzoga ndabereke bino bitegwa ingene bizoba bimeze. Niba utaragira subscribe canke s'abone bivanye n'ivyo telefone canke tablette canke computer canke televiziyo ukoresha mu kuraba ino video, turaguhamagarira kugira ngo ugire subscribe canke s'abone kugira ngo uzokwame wikurikirana ibiganiro bya misi yose, ibiganiro bidushikana kw'iterambere. Aha bagenzi, kugira ngo dushike kuri yambona kazoza y'igihugu cacu, dutegerezwa kugira gute, gukora cyane kugira ngo no kwiga ubuhinga bushasha, kugira ngo dushishikare gushika kubandana muri rya nzira yo gushaka kumbona kazoza y'igihugu cacu. Igihugu cifashe umwaka wa 2040, igihugu giteye imbere umwaka wa 2060. Nuko rero dushobora kugira gute, dushobora kubika imbuto y'imyumbati. Ubu n'ubuhinga bushasha abantu benshi batari bazi, nshoboye gushira ahabona.
niba rero uri umurimyi ukaba uri ngahaye mu kiyaya c'imbo na cyane cyane ibiyaya by'imbo niho kenshi dukunda kubura ibitegwa. Ndibaza no mu ntara za ruguru niba aho rubirandura ukabishira hejuru ngo ubuhinga bushasha ubikoraniriza hamwe kugira ngo ushobore kugira gute kubibika neza. Benshi ntibari babizi, rero ubu nibwo buhinga bushasha twashoboye kuvumbura kugira ngo muzogire gute muze mutere imyumbati imvura niyatasura bitarinze kubagora. Ahaye muraza kugira commentaire, ndazi abahora baza kugura ibiterwa ku isoko muramubona ingene bibazimba cyane. Murazi ko ngaha mu kiyaya c'imbo hageze imvura itasuye ibiterwa babishora ku isoko, imivyuka canke interwa y'ibijumba ishobora ku isoko canke imiranda bivanye ingene mu vyita iwanyu. Navyo nyene ndiko ngerageza kugira ngo ndabe ingene nzoza ndayibika mu gihe cyo muci kugira ngo imvura itasuye tuze turayironka. Imiranda canke imivyuka canke imizana canke interwa y'ibijumba nayo nyene twege twatanguye kuyibika kandi twagize hayisite, nayo nzobeka ingene tuyibika, ndabeke intambamyi duhura nazo iyo turiko turayibika. Rero nagombye gushira ahabona ino video ingene mugira gute mushobora kubika ibiterwa by'imyumbati. Barimyi bagenzi bacu ngukuye uko mushobora kubibika kandi bikagenda neza. Ndiko ndategura ingene nzohora ngenda ndabitora hirya no hino aho babisize kugira ngo nshobore kubika ibiterwa byinshi kugira ngo imvura itasuye ushobore kuronka ibiterwa bizimbutse. Nagomba mwumvize kano kantu kandi maze kugira amakomantere abarimyi hirya no hino. Mwumvize kano kantu ni kuvuga ngo twege turafata tukabirandura tukabishira ku zuba bikaca vyuma, hanyuma inyuma y'ukwezi kumwe ca tubikenera. Ni gute rero ni igiki gituma tutoshobora kugira gute kubibika kugira ngo bishobore kudufasha mu kubitera? Rero inyishu yabonetse, ndabaye akarorero. Aha nzogaruka ndabereke ingene bizoba bimeze ngiye kubitera, nkore yindi video kugira ngo namwe mubibonerweho. Wari umaze gukora uwo mugambi cyangwa wari umaze kubona, turagusaba kugira ngo ugire commentaire. Rero nuko nayoye kwashikiza kino biganiro, murabona ko twege tuguma ku kivi kandi iki kintu mubona umenga ni ikintu gitoya ariko ni ikintu kinini cyane. Hamwe abarundi twese twofata imigambi y'ingene dushobora kugwiza imbuto. Nagomba ndababwire hamwe wabikora nkuko naho woba atamurima ufise ushobora gutembera hajya bariko barabirandura ukabibasaba, hanyuma rero ukaca ubijana muhira ugaca urabivomera muri buno buryo kugira ngo imvura nitasura ajya amafaranga wahora ukoresha mu kubigura uzoca uyakoresha ikindi, hanyuma rero ubutunzi bw'umuryango ndetse n'ubutunzi bw'igihugu bwiyongere. Ni ukuvuga ngo amahera wahora ushira muri bino biterwa ushuyashira mu kindi, gutyo ugasanga iterambere riza gutya nyene, ugasanga umuntu amerewe neza. Nuko rero ino video ndagusaba kugira ngo uyitangure kandi uyimare kandi uyihe n'abandi bantu. Ubona ko ari ikintu bagenzi gikomeye cyane. Uciyumvire ko wumvise amajambo ndababwiye aho uri hose, hanyuma ugire commentaire. Ni ukuvuga ngo ibihugu byose bitera imbere kubera hariho abantu bashobora kwiyumvira ibintu hama rero bakabishira habona, hanyuma rero bahagira gute abantu bakabikorerako. Rero niba uri umurimyi ntuzosubire kurandura ibiterwa ubiterera hejuru. Ngo ubuhinga bushasha abegereye amazi menshi, amazi ya Tanganyika, inzuzi n'ibindi n'izindi nzuzi ntonto n'ubusoko. No kuvuga ngo muranduye ibiterwa kirazira kuca mubisika hejuru bigaca vyuma, camwongera mu bihambe, hanyuma rero muzovyikoreko imvura imaze gutasura. Amafaranga muhora mukoresha mu kubigura muce muyakoresha ibindi.
tubandanya tuvumbura ibintu bitandukanye kugira ngo dushobore gushika kwiterambere. Nuko rero nubuje canke ukiri video hagati turagusaba kugira subscribe kuri no channel, wongere uriyuke ne video yukira abantu benshi cyane mu magroup atandukanye na cyane y'abarimyi kugira ngo tuze turavumbura ibintu bishasha kandi dushishikare kuvumbura ibintu bishasha tubihereza abene gihugu kugira ngo dushike kwiterambere. Ahaya abantu bahora baza kugura ibiterwa nibo babizi. Murakoze cyane rero ndabashimira kurikira ibiganiro byacu mukabimara. Bongera dushimira hirya no hino badutera intege bakongera ati mushishikare akazi mwatanguye. Nabasezerano yuko mu minsi nzo ndabaha ibiganiro bikomeye cyane bishingiye ku burimyi cyane abantu bato bagitangura uburimyi nabo nyene bakwiye kuza kuri no chaîne yacu kugira ngo canke abantu bagitangura uburimyi naho boba batunze canke ari abantu bato kugira ngo bashishikare kumviriza ibiganiro byacu. Dutangurira hasi hanyuma rero tukabandanya tugatera imbere gato karakura. Nuko rero murakoze cyane nkaba ndabasezeye ndabipfuriza gushira mu ngiro uno mugambi kandi ndazi ko mbeshi uzobateza imbere nkaba mvuze ngo bye bye.